mfise effectif ntoya y'abakinyi no kuvuga mfise igitigiri gitoyi c'abakinyi baratanguye kunyereka ko barusha ivyo birimwo mu vyatumye ngira ingorane ko kubera ndafise abakinyi babiri bababaye nibo baciye batuma haba ikinogo kinini akanda abo bakinyi nari ndabizeye kubera n'abakinyi bari basanzwe bamfitiye runini muri equipe. Umugwi kugira uteruja imbere bisaba ibintu vyinshi cyane gose. Ariyo uburyo bwo muri equipe butegerezwa kuba butera bwiyongera mu gihe babona yuko equipe iri kwiyongera. Abana banje baracari bato baduza uno mwaka muri première division. Ntibaramenyera gukina nk'izi match ziriko zirakinwa muri weekend hagati mu ndwi muri weekend hagati mu ndwi urumva nk'imatch zitatu pendant la semaine usanga baruha cyane. Kandi kindi naco uburyo bwo gukurikirana abakinyi kabisa ntibushemeye gose nk'iyindi migwi ndiko ndabona ngaha Muzinga murabona ingene iri bien équipée Vitalo c'est comme ça ariko je équipe yiwanje bon nous ego hari uburyo mugabo ntibunshyimisha ku buryo noshika ku ntsinzi igihe kirekire nifuza.